Welcome ladies and gentlemen, muraho murakomenizera ko meze neza muri hose. Ni Frank Ensa kuri kamera za Josan Raps TV. No mus aho turi kumwe na Josan ndetse na Frokid umuririmvyi mushasha kumbure muri original music baje kutwerekana. Original music founder wayo asanzwe ari Josan. Ma projet abiri kumbure bashobora kutugaragariza ni projet yo kubaka inyubako ikomeye cyane izoba ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye. Ni Frokid umuririmvyi mushasha kumbure aje muri original music kumbure ni umuririmvyi mushasha bashobora kutugaragariza afise impano kandi ikomeye cyane mu kiringo c'imyaka iragiye gukorana mbega nibihe bintu bishasha bagiye gutuzana nibihe bintu bishasha Frokid azanya muri muziki w'u Burundi ndetse na original music bazokorana gute mbega mu kiringo cabo niki kintu yo kwizeza abarimvye barundi Josan nawe nyene amushima kumbure kwa murimvyi mwiza so tumwakire umuziki wacu w'u Burundi ndetse indirimbo shasha yiwe yamaze gushika kuri YouTube channel yiwe ni Frokid kumbure mu mukurikirana soreka kandi batuganirire ma projet yabo ndetse na contrat signani murakoze. I go fight for your love, yeah. My baby, you so fine, yeah. My baby, you so fine, my baby, you so fine. Now wait, baby. Get it on. Yeah, love, yeah, we. Iraho imeze neza ni indirimbo iraho nyene imeze neza of course but like wako nagiye ibintu bya show n'ibindi nta nguvu nyinshi ndashira mu kugira ngo ndayikorere promotion but so far kubindira imigeze nta na promotion nta na media twandakora ni ikintu ciza cyane gose man. Umupeta ararenze sana man, ararenze kuko jewe first time namaze kumva talent yiwe naramwumvirije ndumva and then ndibuka twahuye muri 2020 ubwa mbere turabonana turicara turaganira aguma behind the scenes urumva kuva muri 2020 yarabaye patient kugeza ubu so ubu no hageze igihe kugira ngo nawe ashobore kuja hanze agaragaze impano yiwe. Je ndamubonamwo icigwa kinini kuri jewe kubera yuko hari ibintu byinshi ndamwigirako you know so numuririmvyi ashoboye
ashoboye cyane gose kandi ndabona yuko kazoza kiwe kameze neza cyane. Twe ikintu tuba turondera cyane cyane turondera uniqueness, ikintu kiri unique, ikintu gitandukanye n'ibindi. Afise sound iri unique itandukanye, aravuza live music. Nukuvuga yuko ari opposite cyane gose yiwanje. You know, Jeff sound ni isangije, nawe afise sound yiwe isangije. So nukuvuga yuko muri original music turonse ikindi kintu gishasha gitandukanye n'ivyo jewe n'igicapo cyane jewe n'abantu basanzwe banzimwe. So nuvuga yuko ni rimwe yongera kuri rindi rimwe usanga dutoye kabiri. Twe mu bisanzwe novuga yuko imana twazivukanye kuko je natanga kuvuza nka gitara mfise imyaka nka 10 ko urumva ni ibintu nyene umuntu yavukanye. Oya Jesse ndimba nka G-Flux, je ndimba nka jewe nyene tu nyene kubera nyene ni grand frère umva nanje turavukana. Icambere ndizera cyane original music kubwanje hama ibikorwa muzoyibona vraiment. Iyi ni talent yahagarariye ukwayo. I mean arishoboye ukwiwe, it's not jewe sinshaka yuko babonye Frokid babona Josan. No shaka uko babonye Frokid babona Frokid kuko afise talent, afise ari unique, n'umuntu ari unique. So ico no saba ntibamwumve kubera yuko Josan, ahubwo nshaka kugira bamutega amatwi bamuha umwanya nka Frokid ariko ntabe ari mu mugongo wa Josan, ariko abe ari Frokid nka Frokid. Kajambo kanyona nabwira nuko ndabakunda cyane gose kandi abandi banshigikira nta bindi novuga kabisa. Asante sana. Asante namwe. Siren Vibes TV.